Divine Revelation TV. Pastor Sherite. Ndakunda cyane president w'igihugu cy'u Burundi. Amajambo akunda kuvuga cyane abantu benshi bagakritika bakibaza ngo sukuri. Ndakunda cyane president w'u Burundi. Sinorinda kubihisha kuko amajambo azavuga akavuga ati igihugu cy'u Burundi n'igihugu gitunze n'amajambo y'ukuri. Rero umugambi w'Imana nuko umuntu wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza abaho mu buzima bwiza, atagira amagwara, atagira ubukene, atagira guhangayika, ivyo akoze kose bikamererwa neza. Iyo ubona bitagenda uko nico gituma naje kukubwira uyu munsi yuko ugomba guhaguruka ukagira amasengesho yo kubohoza ivyawe shitani yafashe, ukabohoza imodoka zawe shitani yafashe, ukabohoza inzu zawe shitani yafashe, ukabohoza iterambere ryawe shitani yafashe, kuko umwana w'Imana wese hari ku isi yizera Yesu Kristo nk'umwami mukiza wayo agomba kubaho neza. Ego rero kubwije nonge kugaruka ntuzaniye ubutumwa bwiza, kandi hari ibibazo byinshi cyane abakristo bibaza mu rugendo rwo kuja mu ijuru, bariko bakorera Imana bakabona baguma bafise ibibazo mu buzima, bakiyumvira yuko Imana ngira ngo itobishaka abantu bayikorera ko bafite ubutunzi cyangwa batera imbere. Nje kubwira uyu munsi yuko ibyo bintu byose iyo umaze kunokorera Imana ukabara kicyo urahise Imana ntange sombi ujamwo ntiwivanga n'ivyisi mu ukabona ivyo ukoze ntibitera imbere, ukabona ntufise icurya, ugafite ntufise ico wambara, ugomba kumenya yuko atabwo ari migambi y'Imana. Ugomba kumenya yuko ari shetani yavyinyegejemwo. Nico gituma no munsi ngomba kubwira nkwereke umugambi w'Imana ku bantu bayo, kugira ngo umenye uyu munsi uhindura amasengesho, usenge wibohoza, usenge uhindura ibihe, usenge amasengesho y'intambara yo kubohoza ivyawe byo byarafashwe na Satani. Ntiwibaze ngo n'umugambi w'Imana ko abantu b'Imana babaho mu buzima bubi, baba basuzuguritse. Apana, umugambi w'Imana nuko abantu bayo babaho mu buzima bwiza, babaho banezerewe, babaho bahimbawe. Umugambi w'Imana ku bantu nuko abantu babaho neza, bakagira ubuzima bwiza, bakajya neza, bakambara neza, n'Imana kugendesha imiduga, bakagendesha imiduga myiza, bakamazu meza. Iyo umaze kubona ivyo byose bitahari, ngomba kwereka uno munsi yuko haba hariho ikintu shetani ariko arakora mu bugingo bwawe. Rero kugira ngo dufashanye hamwe gusengeranira, kugira ngo dushobore gusenga tubohoza ivyacu shetani yafashe, kuko vyose byo mona kw'isi bibirivuga yuko Imana ariyo yaremye ibintu byose, nta kintu nakimwe kw'isi kitaremwe nayo. Rero niyo yaremye imiduga, niyo yaremye amazu meza, niyo yaremye ubwenge bwose bukora ibintu byose. Rero byagomba kuba biri by'abana b'Imana, ariko uyu munsi shetani yaravyigaruriye, abikura mu minwe y'abana b'Imana, abishira mu minwe y'abantu b'isi. Ngomba kukubwira ikintu kimwe no kugira nk'ihishurirwa abantu benshi batazi. Kuva Imana iremye ijuru n'isi ikarema n'ibintu byose birimwo, Imana yasize ukuganza kw'isi mu minwe ya Adamu. Twese turabizi yaremye umuntu, yaremye Adamu, imuzanira ibintu byose ngo avyita amazina. Imana imaze kubisha mu minwe yiwe, shetani yashibiye kuvyigarurira gute? Shetani muribuka yuko amaze kuba ari kumwe n'umugore wiwe Eva, haje inzoka, yaje mu shusho y'inzoka ihenda Eva akora icaha. Eva amaze gukora icaha, baca bibona bari gusa. Abantu benshi bariyumvira ngo nibibonye bari gusa bisiguye iki? Kwibona bari gusa no kuvuga bari bambaye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni iki? Nukuganza kw'isi ibintu byose bari bafise byari mu minwe yabo. Hama shetani amaze kubakoresha icaha, bakakora ikintu Imana yari yababujije, bwa bwiza bw'Imana bwace bubavako. No kuvuga kuganza bari bafise hejuru y'ibintu byose Imana yari yabahaye mu kiganza, byaciye bibavako, bicaje mu minwe yande, bija mu minwe ya shetani. Hanyuma mu nyuma Imana yabanaje kwiyumvira ati none ko umuntu namuhaye kuganza ku bintu byose. Murazi Bibiliya mwese murayisoma, murazi mwitangurira Imana yamubwiye ati yaramuremye imushira hejuru y'ibintu byose kugira ngo abari we abiganza, yongera abijere. Mu nyuma rero amaze gukora icaha, byaciye biva mu minwe yiwe bija mu minwe yande ya shetani. Izo zose turabizi, ariko hariho guhishurwa kuri mu mutazi. Abantu biyumvira ngo ni impuzu zabavuye ko babona bari gusa byonyene. No kuvuga ibintu byose byari bafutse, ibintu byose bari baganza byabavuye ko, kugeza naho bisanga nta kintu nakimwe basigaranye, kuko byacija mu minwe ya shetani. Shetani acaronka kuganza kw'isi. Cyo mwumva ngo Yesu yaraje mu isi ngo amaze kuja ku musaraba ngo aje kuzimu ngo amwambura urufunguzo ngo ubu ni muzima. Ubwo rufunguzo amwambuye n'uruhe? Abantu benshi bari ibintu mutazi.
ari naje kukubwira kuko ngaha turi kwino televiziyo yitwa Divine Revelation TV ni kuvuga nihishurirwa ry'ijuru. Hari ibintu byinshi nzogusigurira ngaha muri Bibiliya utaratahura utazi nanye nashoboye kubihishurirwa n'Imana ibindi nkagenda byumva ku bakozi b'Imana Imana yashize hejuru ikabasiga amavuta. Rero urugero rufunguzo rw'ijuru mwumva ngo Yesu ngo yatse shetani yaruronse cage kuri Adamu wa mbere kuko muri biya dufise Adamu babiri. Turafise Adamu wa mbere ari we Adamu tuzi, turafise na Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. Adamu wa mbere yari yarahawe urupfunguzo n'Imana ngo aganze isi yose. Acha ko icyaha biciye mu mugore urufunguzo cyane cyararumwatse. Yesu amaze kuza gupfa ku musaraba niho yaciye amanuka kuzimu kugira ngo agarure urupfunguzo mu minwe y'Imana. Ngaha hagati na hagati kuva kuri Adamu kuja muri Yesu murabona hari kirekire cyahaciye hariho Imana ituma ba Mose, ituma abahanuzi ba Isaya, ba Elia n'abandi mugabo bose ntibashoboye gukora ikintu Imana yashaka ngo bashobore kugarura ubutware bw'Imana, kugarura kuganza kw'Imana kw'isi. Ukuganza kw'Imana kwagumye muri ico, ukuganza kw'isi kwagumye mu ya shetani. Nico gituma muzi yuko igihe Yesu yaje kubambwa yadugaye shetani ku musozi aramubwira ngo iki gisagara cyose ino ubona ko isi bibereye n'ivyanje ni wuna mukansenga ndabiguha. Byari byabaye shetani ryari ko muzi byari muri Imana. Hari abakristo benshi muja mu masengero musoma Bibiliya mugabo mutayitahura aje bituma mukwiye kuza murankurikirana mugahana abandi ubutumwa ngenda nanga kuri televiziyo kugira ngo ushobore gutahura Bibiliya mutahure n'ivyanditswe. Hajya shetani yamuduganye ku munara w'ishengero akamwereka ngo niwamvuga mukansenga ngo ibyo ndabiguha byari mu minwe yiwe nivyo. Isi yose yaganzo na shetani. Nico bituma Yesu byamusavye yuko aza akaja ku musaraba kugira ngo agarure isi mu minwe y'Imana. Kubera igihe Adamu akoze icyaha nico kintu gituma nabivuze mu musiguro ziherukana no bakwigisha icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Rero Adamu amaze gukora icyaha bacatandukana n'Imana. Ivyo Imana yose yari yahaye Adamu ngo aganze byaciva mu minwe ya Adamu bica mu minwe ya shetani. Sinzi kuri kunkurikira. Rero shetani ico gihe murabona yuko hari kuri Adamu aravyara abana icyaha cyace gitangura kuganza mu isi avyara Abeli na Kaini baricana. Kaini yica Abeli baraza imbere murabizi ku ruvyaro rwa Seti rwavuye kuri Adamu ingene vyakurikiranye. Tuze kuri Aburahamu, tuze kuri Loti muraza umwuzure, tuze kuri Aburahamu avyara Isaka avyara Yakobo na Esau murazi ingene Yakobo yivye umugisha Esau ariko Imana tinari ifise umugambi kuri Yakobo. Murabizi byose usomye ukashika kugeza kugira Yesu azozira, usomye ukageza ku gihe Yesu azozira ntabwo habonetse umuntu yoshobora kugarura isi ngisubire mu minwe y'Imana kuko yari yatanzwe na Adamu wa mbere. Ryo bituma Imana yacitanga Adamu wa kabiri mu butatu bwayo ikirukika umwana wayo Yesu Kristo avuka nk'umuntu kugira ngo ase nimwe Adamu wa mbere. Muri kunyumva kuko iyaza gukiza isi ari nk'Imana ntivyari gukunda kuko isi yari yibwe ivuye mu mikono ya Adamu wa mbere ari we Adamu tuzi kose muri Bibiliya. Hayategeza Yesu kucaza yigire nk'umwana w'umuntu avuka ari nka Adamu wa kabiri azi nk'umwana w'umuntu kugira ngo ace muri ya procedure Adamu wa mbere yibwe mu isi ashobore kuyigarura. Cyo tuma amaze kuva ku musaraba afshikanye gusomye mu gitabo ca Yohana yavuze ati byose birarangiye. Zije byose birarangiye yarahije gukora ikintu Imana yamutumye ngo yaciye amanuke kuzimu yambura imfunguzo shetani. Nico gituma ku isi rero n'ubu shetani si waganza haganza Imana. Nukuvuga rero yuko abona abana b'Imana niko ndababwira ati umugambi w'Imana kuri twebwe niki. Ivyo bindi bintu vy'ingene vyagenze ngahe nyuma hari hijwe zasanzwe garuka kubibamenyesha neza mu nyuma bivuye no kubibazo muzoza murambaza. Ariko je no musene naje kukubwira umugambi w'Imana ku bantu ku bana bayo ku ba Kristo. Ijamba ba Kristo abantu bose turizi ingene rico risiguye. Aba Kristo muri ngahe ndani murumva mo Kristo. Aba Kristo no kuvugana abantu bahisemwo Kristo. Kristo navyo ryo lijambo rivuye mu Giheburayo rivuga ngo Christos no kuvuga umuntu yasizwe amavuta. Rero aba Kristo turi abantu basizwe amavuta kuko tukurikira Kristo ariwe bisiguye gusigwa amavuta Christ canke Jezi Kri. Murazi Yesu akivuka yari Jezi. Yagiye kuba Jezi Kri igihe yaravuye gusenga no kwisozesha imisi 40 n'amajoro 40 niho biribwa yuko mpwemu w'Imana yamurongoye mu masengesho kuhivungisha mu kwisozesha mu bugaragwa
yagiye afise mpwemu yera mugabo avuyeyo aza yasizwe amavuta. Rero yagiye kwisonzesha no gusenga arongowe na mpwemu yera mugabo avuye kwisonzesha no gusenga avayo yasizwe amavuta acaba aba ariho aba Jezi Kri. Christ nukuvuga gisiguye wasizwe amavuta twige turaba Kristo ro twasizwe amavuta nukuvuga ikintu cyambere turabana b'Imana Imana riganza byose tukaba kandi twitwa ba Kristo abakristo n'abantu bakurikira Yesu nico tuma mubona atari amadini yose kwisi bitwa ba Kristo murabizi sindakuza kubivuga murazi hari abayisilamu murazi hariho ayandi madini meshi murazi hariho aba judaisme murazi hariho amadini meshi kwisi bose taraba chrétien no kuvuga nabantu bakurikira Yesu Christians nabantu bakurikira Kristo bemera Kristo ko yaje kwishaka ducungura nka Adamu wa kabiri arapfa arazuka kumusubira gatatu kandi avukana agwazukana imfunguzo byo turabirimba no mu ndimo ngo tutasho bisiguye hari vyinshi nzo basigurira rero kuri no Divine Revelation TV karibu uno munsi nakubwiye yuko ngiye kugusigurira ibintu bidasanzwe byerekana ubuzima bw'abakristo dukwiye kumera kubera isi twamaze kumva yuko yaramaze kuva mu minwe ya shetani yarasuye mu minwe y'Imana rero ibiri kwino si byose twege nk'abana b'Imana dukwiye kubigwanza dukwiye kufita ubushobozi hejuru yavyo nimba namazo meza nero dukwiye kuyafita nimba n'imiduga myiza dukwiye kuyifita nimba n'ubuzima bwiza dukwiye kububamwo iyo umaze kubona rero twa mu buzima bubika twemera Imana twahisemo nk'Imana n'umukiza wacu nuko shetani asubira kuzana ibintu mu buzima bwacu agasubira kwiba kumo yabikora kuri Adamu akiba imigisha Imana yaduhaye Bibiri ivuga iki reka duhere gusoma mu butumwa bwiza igice cya gatatu cya Yohana turasoma igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo iki haravuga ngo mu Kiswahili ngo mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Uko niko Bibiri ivuga. Mu Cyongereza avuga ngo beloved I wish above all things that you may prosper and be in good health even as your soul prospers. Ati mukunzi ndipfuza yuko ushobora gutera imbere ukagira no muzima bwiza nkuko no mu vy'impwe mwana ya gutera imbere. Reka ndagusomere muri Bibiliya y'ikirundi kugira ngo tujaje twese twumvikana kandi ndazi yuko nawe aho uri niba ufise Bibiliya y'ikirundi urashobora gusoma kugira ngo twese dutahure dusoma igice cya gatatu cya Yohana igice cya mbere dusome umurongo wa 2 turabe ico Bibiliya ivuga kugira ngo dutahure twege nk'abakristo n'ubuzima buhe tugomba kubamwe kuko Imana ntiyaturemye kugira ngo tube mu buzima bubi ariko Imana yaturemye kugira ngo duhimbagwe yaduhaye isi iri mu bintu byose urabizi yuko no kukurima kurondera amafaranga kugira iki bitari mu mugambi w'Imana vyaje aho shetani amariye kwaka Adamu wa mbere ubushobozi mu kumuhenda agakora icyaha. Yohana wa 3 igice cya mbere dusoma umurongo wa 2 haravuga ngo mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza muri byose nukuvuga twagomba kugira nte twagomba kumererwa neza muri byose duhore duhangavye biranda yivuga ngo uhore uhangamye nkuko ubugingo bwawe bumerewe neza twagomba kuba tumerewe neza muri byose kumererwa neza muri byose tuvuga ngo ufise ubuzima ntugwaye ufise ubuzima bwiza mugabo ugenda utembera n'amaguru ufise imodoka mugabo uba mu kazu k'ivyatsi kumererwa neza muri byose bisigwe yuko umerewe neza muri byose cyo ni kirundi gitomboye nabivyo mu Giswahili kuko kesho usanga izi Bibiliya kuno zageze rahindurwa mu ndimi zitandukanye hari amajambo ataronse ubushobozi nkuko ameze mu bindi bitabo. Rero cyo ncana ndasoma no mu zindi ndimi kugira ngo wabashobora kumva amajambo makebe ku zindi ndimi bashobore kubitahura. Rero umugambi w'Imana nuko umuntu wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza abaho mu buzima bwiza atagira amagwara atagira ubukene atagira guhangayika ivyo akoze kose bikamererwa neza. Iyo ubona bitagenda uko nico gituma naje kukubwira uyu munsi yuko ugomba guhaguruka ukagira amasengesho yo kubohoza ivyawe shitani yafashe ukabohoza imodoka zawe shitani yafashe ukabohoza inzu zawe shitani yafashe ukabohoza iterambere ryawe shitani yafashe kuko umwana w'Imana wese hari ku isi yizera Yesu Kristo nk'umwami mukiza wayo agomba kubaho neza. Reka ngusomere kandi mu gusubira mu vyagezwe Deuteronomy 8:17 usubira mu vyagezwe
umunani ushobora kuraba Bibiliya yawe dusoma umurongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo kandi muze mwirinde mwoye kuyumvira mu mitima yanyu ubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkeje ubu butunzi. Sinzi ko uri kuvyumva ariko muze mwibuki uhoraho Imana yanyu kuko ari we azobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi kugira ngo ashyize isezerano yasezeranye arahira basokuruza banyu nkuko biri n'uyu munsi. Reka ndagusubiriremo iyo umaze gutunga ari abantu bamaze gutunga cyangwa yumvira ngo ni inkomezi zacu zatumye dutunga. Bibiliya y'Igiswahili iravuga ngo hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulinipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Nukuvuga iyi Imana ikiraguha ubutunzi ibiri kisezerano ryayo yasezeranye kuva kuri basokuruza bacu. Hari abantu bavuga ngo yoya ngo nabona ko Imana ngo ishobora gutunga. Wavyumvise? Abakene bakunda kuvuga ngo urisikia wapi? Wavyumvise? Iyo uri kurabona ufisi muduga ukaba wizera Imana, ufisi inzu nziza, ugomba gushimira Imana kuko Imana ibishikanye isezerano ryayo yasezeranye kuva kuri basokuruza. Imana yasezeranye kuva kuri Aburahamu yuko abantu bayo tutazoba abantu bo gusegerereza, tuzoba abantu bo kugira ubuzima bwiza. Ariko uyu munsi cyane caza agashira mu mitima y'abakristo yuko tukwiye kubaho uko turi kose, ukaza wumva ngo dukwiye gushima Imana uko biri kose. Ushima Imana uko biri kose kubera iki? Ushima Imana uko biri kose kubera iki? Ayo namajambo dukwiye guhindura mibiye. Nta kuvuga ngo ukwiye gushima Imana uko biri kose. Ahubwo gushima Imana kuko ufise ubuzima bwiza. Urafise ubuzima bwiza genda ku Mana kuko birivuga yuko ibintu byose Imana yabisize ku maguru ya Kristo. Amaze kuzariza mfunguzo yaciye mu kuganza imucareka mu kuryo kwayo kama first priest niwe muherezi mukuru. Yesu niwe muherezi mukuru. Rero ibintu byose biri ku birenge vyayo kugira ngo twege abakristo kuko ni Yesu Kristo twatwe barira abakristo tugende ku birenge vya Yesu dutora ivyo dushaka. Formule kuza kubitora rero niyo ndugomba kuguha no gukora ubugombe bw'Imana. Shetani ntiwemere ngo akushiye mu mutwe ngo ndakushima uko biri kose, ngo ndazi ko nkijijwe, ngo ndazi ko ngirane ngo ntogira ibihinda, ngo nta kibazo. Iyo ni mentality ya Shetani yo kugira ngo abantu b'Imana tube mu buzima bwo hasi, tube dukenye, tube tugize gute. Usange abantu bisi bafise ibintu bihinda, kwiga abantu dukorera Imana ntaco dufise. Iyo usi umugambi w'Imana. Imana isezerano ryayo yaduhaye kandi Imana niyo Imana nijya ejo uno munsi nejo ntigera ihinduka. Nimba isezerano rihaye Aburahamu, wewe ukabura umwana mu kwizera muri Aburahamu nka sogokuruza w'amahanga, nawe iryo sezerano riri kuri wewe, ugomba gufita ubutunzi. Je tumuye umurongo wa 18 uvuga ngo ariko muze mwibuka uhoraho Imana yanyu kuko ari we abaha ubutore bwo kuronka ubutunzi kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahira basokuruza banyu nkuko biri n'uyu munsi. Imana rero iyo iguhaye ubutunzi ibishikira isezerano, ariko rero igomba kubigwa Shetani cacamo hagati na hagati akagutandikanya n'Imana biciye mu canke mu gukamenya ubugombe bw'Imana. Ugaye usanga tubaye mu buzima bwo hasi, abantu bisi bakadusumye inde babayeho neza, abantu bisi bakaba bageresha imiduga minini, abantu bisi bakaba bagenda n'indege, abantu bisi batazi Imana akaba aribo ibihugu byabo bitera imbere. Twege ibihugu byacu abantu twizera Imana tukagoma dukenye, twagomba no gusegerereza. Ndakunda cyane president w'igihugu cy'u Burundi, amajambo akunda kuvuga cyane, abantu benshi bagakritika bakibaza ngo skuri. Ndakunda cyane president w'u Burundi, sinorinda kubihisha kuko amajambo azavuga akavuga ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu gitunze, na amajambo y'ukuri. Amajambo azavuga yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gitunze, na amajambo y'ukuri. Kubera iki? Igihugu cy'u Burundi kirimwe abantu benshi, pourcentage nini n'abantu bizera Imana. Natwe abantu twizera Imana les chrétiens tumaze kuba tushika ibice 90% twagomba kuba dufise kira kintu kuko Imana yabisize ku birenge vyacu. Ariko tukuma twikengera baba tuvuga twebwe turabantu b'inyuma, twebwe turabantu bo hasi, reka tugume dusenga Imana izokora kugiye cyawe. Imana yaraheje gukora kuko yaramaze gutanga isezerano kuva kuri Aburahamu
twagomba ahubwo kuba dukoresha amafaranga yacu afise agaciro, imiduga miza miziri wacu, abantu ubuzima bwiza biri wacu, kuko ni isezerano ry'Imana. Muranumviza cyane nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, nkumva aranezereye cyane ingene akunda gucisha mu aya majambo avuga igihugu cy'u Burundi, ingene dufise ubutunzi mbere busumba n'ibindi bihugu, busumba na Chine n'ibindi. Nukuri ugomba kumenya kwa rukuri, rabi isezerano Imana yaduhaye nk'abana b'Imana. Ugomba kumenya kwa rukuri, reka ndagusomere mu gitabo ca Zaburi. Ndagusomere mu gitabo ca Zaburi 37. Nimbuziwe kuri umwana w'Imana ntupfe ngaho onye ntagusomeye umurongo. Zaburi 37. Zaburi 37 ndagusomera amajambo Daudi yavuze wumve ku bana b'Imana. Hamwe mbere arona abarongozi b'ibihugu usanga kweli ijwi ry'Imana ribakoresha. Ugasanga rikaravuga amajambo akomeye cyane y'ukwizera. Maneno sio ya binadamu kawaida, maneno ya imani. Ugasanga umurongozi anatembea kwa imani isiyo ya kawaida, kwa sababu anajua ako na Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye mali na mwenye dhahabu na kila kitu. Ndumva ndabikunda sana. Ndabikunda cyane yuko ndabona amajambo nkayo, abantu b'abakristo dukwiye kwishira hano, abantu twemera Imana dukwiye kuba abantu bo kwikengereza, bo kuvuga ko tugowe, bo kuvuga ko dukenye, kuko ururimi iyo ikintu gwatura kiraba, kuko ururimi rufise ubushobozi. Tangura uyu munsi guhindura ivyo uvuga, utangure kuvuga mu rugo rwawe yuko Imana ishoboye, utangure kuvuga mu rugo rwawe yuko umutunzi, utangure kuvuga yuko ufise byose. Mbega biyo rurimbo mwara muririmba nakuze numva ngo umunyantege nkavuga ndakomeye, umukena avuga ngo ndatunze. Mu ari kuririmba gusa canke bivuye mu mutima. Mugabo kaje usanga hageze mu buzima bwa misi yose ngo ndashima Imana uko biri kose. Urashima Imana uko biri kose. Si wowe wavuye kuririmba yuko umunyantege nkavuga ngo ndakomeye, umukena avuga ngo ndatunze. Kuko icyo ururimi rwatura kizobukuri, ururimi rufise imbaraga, rufise inkomezi. Atangura kwatura kuri umutunzi, tangura kwatura kukomeye. Nyimba uri mu bitaro kuranyumviza, tangura kwatura yuko ufise ubuzima bwiza, tangura kwatura ko washikiza uwo mugera, tangura kwatura ko wakiza iyo kansere, tangura kwatura yuko ufise imiduga, tangura kwatura ko ufise inzu nziza. Urako Imana tazobikora, kuko izo umaze kuberekanya Imana ko ufise kwizera, na izo zishitsa isezerano rimwe yasezeranira Aburahamu na Isaka na Yakobo, basokuruza bacu b'impwemu. Reka rero ngusomere Zaburi 37 umurongo wa 25 nacyo havuga. Zaburi 37 umurongo wa 25 dusome na 26 tumve icyo Bibiliya ivuga. 25 havuga ngo uhereye nkiri buto, uyu ni Daudi avuga, none ndashaje ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe. Haleluya. Kuva nkiri mutoyo n'ubu ndashaje sinigeze kubona umugororotsi yahebwe. Nimbona warahebwe, hari ahantu wicanganije, hari ahantu waretse Imana, hari ahantu waretse kwizigira Imana, hari ahantu watangiye kwizigira ibigira kwa Mana, hari ahantu watangiye kwizigira nguvu za Illuminati, hari ahantu watangiye kwizigira ibitajanye n'ivy'Imana. Nico gituma ubona umenga warahebwe. Umugani mbutse ko wagumye mu masezerano y'Imana, ukaguma wizegeye Imana ko ari ishoboye byose, ko ari iganza isi n'ijuru. Ntabwo rero ugomba kubona ko wahebwe. Cyo tuma Daudi yandika avuga ngo umurongo wa 5 Zaburi 37 25 uhereye nkiri muto no ndashaje ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe canke uruvyaro rwiwe rusegerereza ivyo rurya. Haleluya. Uramaze kubona hehe umwana w'umupresident ariko atembera mu karate n'amaguru kiretse ariko agira sport? Uramaze kubona hehe umwana nayo w'umukuru wa karate ariko aratembera ku mubanyi ngo ndasabye mu mpakanyama? Uramaze kubibona? Uramaze kubona hehe umwana w'umuntu w'umutegetsi ariko aratembera n'amaguru atagira kirato? None wewe ko uri umwana w'Imana yo mwijuru iganza byose, iri hejuru y'abaganza, iri hejuru ya president wa America, iri hejuru ya Biden, Imana iri hejuru y'abaganza isi yose. Imana ariyo yasizeho ibintu byose, yaremye isi n'ijuru, yaremye ibiyaga, yaremye ibiki, izi ndege zo ziguruka hejuru ariyo yabiremye. Wewe ukaba kuri umwana wayo, mugo ukaba wishira hasi ukaburi kurasegerereza, ntiwumva yuko udatahura yuri. Nawe shetani rero avuga yuko usomye muri Hosea 4:6 yavuga yuko abantu banje barazimira kubura gutahura. Reka ndagusomera. Ndagusomera kuno munsi naje gusomera Bibiliya. Ndagusomere Hosea 4:6. Tuweje turaza kugaruka ngaho muri Zaburi
4:6 ko ari abantu bavanguzwe n'uvuga ntibiri muri Bibiliya zo ndasoma kira kintu nubwo Bibiliya ndiko ndakoresha ntazi uko ari version yayo ariko nawe uraza gusoma muri version yawe usome hose ya 4:6 umva ucavuga abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge wewe ko wataye ubwenge nuko nanje nzoguta ntuzoba ukiba umuherezi wanje ko wibagiye ivyagezo vyanje Imana yawe nanje nzokwibagira abana bawe abantu banje baranduwe no kutagira iki ubwenge. Biblia kwa Kiswahili nasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa, ama watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Iyo umaze kubuza ubwenge ushobora kuzimira. Utaze gutahura ko umwana w'Imana ni gute uko muri kuriganyira kandi uri umukozi w'Imana. Niko twako turasoma muri Zaburi 37 nto twaturi njanda gusomera umuntu kugira ngo umenye yuko umaze kufise gutahura ntuzoba umuntu wo gusegerereza ntuzoba umuntu wo kwihebura ntuzoba umuntu wo kwiganyira kuko uratahura ko umwana umwami aganza vyose Imana ihoraho. None wewe gute wirira gutagira ico wambara shitani yagusize mu bwenge yuko ukwiye gushima uko biri kose bigaca bituma uri kurasenga udashobora kuduga hejuru mu vy'imwemu ngo usabe ivyawe kugira ngo bikuzeho. Abana be baraja kwishuri bariga ntibamenya ngo ntaco ngo bazobaho ngo Imana irababona ngo mu gihanza cayo. Uraja gucuruza ugahomba ngo nta kundi nta bakiriya bahari. Urakora ibintu byose ntibitera imbere ngo nta kundi kuki utabona yuko ari shetani. Wewe uri umwana w'Imana wagomba kwivyo koze bitera imbere. None ko naje kugushikiza kugira ngo umenye ishijambo ry'Imana rivuga. Hindura amasengesho yawe, tangura gusenga amasengesho y'impwemu, utangure gusengesha amasengesho no kutamasengesho yo kubohoza. Gira isengesho ryo kubohoza ivyawe vyugarijwe. Nimba kandi ho hariho n'ahantu hari altari canke mathabahu afise inguvu ubwira utange shikamo ryo kubohoza ibintu vyawe vyugarijwe. Hari abapaseri ibintu vyawe vyugarijwe. Batafise ikintu bihereza bakenye kandi bakorera Imana karacaca bakoze. Kubera iki kudatahura nkuko birivuga ngo abantu banje bararanduwe canke barazimiye kubura gutahura kubura ubwenge. Rero uyu munsi naje kuvyura kugukangura. Iyi message si y'abakristo gusa, iyi message ni y'abakozi b'Imana, ni y'abarongozi b'amashengero. Muriko mugereje amashengero afise ubukene, amashengero abakristo ataco bihereza. Kubera shitani yabafashe, shitani avuga ati ntaco ko batankurikiye, ko bankora ivyaha, mugabo nanje nta faranga bazokorako. Bazoba abantu bo hasi. Kube ishitani akosanga ngaho hantu niho yafatiye kandi ibintu byose muko murabikora mu rushengero ibintu byose muko umuwari witanga nta kabure kujamo nta buso umuja mugasanga ntaco wihereza shitani akacafatira ngaho akavuga ati ntaco ko atankurikiye nanye ntaca azokorako ugasanga abantu besha ko binjira mu Illuminati mu bintu by'ukuzimu kugira ngo bankico bihereza kubera kutamenya wewe uri umwana w'umwami Imana iganza byose wewe sengisengesho zo gubohoza ubuhozi vyawe vyafashwe. Nimba ushobora gutanga ishikanwa bita dedication ishikanwa ryo kubohoza canke guhezagiza ivyo uri kurakora ukaritanga kugira ngo ushobore kubohoza ivyo uri kurakora. Twako turasoma muri Zaburi 37 turi ku 18 na 25 tubona amajambo Daudi yavuze yuko atarigera abona umugororotsi yahebwe canke abana biyo basegerereza. 26 kanda gusome naho no bumva ingene avuga. 26 aravuga ngo agira ubuntu umunsi ukira akagurana abandi uruvyaro rwiwe rukagira umugisha. Umugororotsi agira ubuntu umunsi ukira niwe muntu akwiye kugurana abandi muga usanga abantu bisi batanze Imana niwe ariko baje bashaka kutugurana amafaranga kandi abana biyo bagira umugisha. Wewe usanga nta mwana numwe wawe yashobora kumara ishure, usanga nta mwana wawe numwe yashobora kugura ka parasera. Iyo ni mivumo shitani yazanye ariko imigambi y'Imana nuko abantu bose bayo tugira ubuzima bwiza. Rero ubuherutse nakubwiye ati umugororotsi azoha mu kwizera. Iri jambo ry'Imana ryakiriye ukagizera rishobora kugira akamaro ugahindura igibihe. Ugiye ku kazi ukavuga uti Imana uno munsi ushitse amasezerano wasezeraniye Aburahamu na Yakobo. Uko ngiye gucuruza mbona ikiganda cyawe, uko ngiye nyimbura umushoferi, uko ngiye kujana abantu abandi bantu bose bazo gupakira imodoka yaje yuzuye kuko ndi umwana wawe kandi ndagucangire gira 10 ndakubakira urushengero nije ngomba guhezagirwa imbere y'abandi. Utangure kubitahura we kugomba kuba imbere. Ijambo ry'Imana none si nivuga ngo uhoraho ntiyaseza ati sinzobagira umirizo nzobagira imitwe. None wewe kubera kugomba kuba inyuma
nimba uri mu ishuri wewe ni ugomba kuba wa mbere, nimba uri muri primaire wewe ni ugomba kuba wa mbere, nimba uri muri secondaire abo mvise ubutumwa ni ugomba kuba number 1, nimba uri muri superieur ni ugomba kuba number 1, nimba uri muri university ni ugomba kutaha première session, kuko twe uri umwana w'Imana ugomba kuba imbere. Ugaye usanga no barongoye ama groupe biblique ntibanimuka, nibo bantu basibira kira musi kubera iki? Shetani agomba kwereka abantu batizera yuko no gukiza takamaro bifise. Tugomba kuva hasi nk'ishengero ry'Imana nk'umubiri wa Kristo tukavyanka, tukamubwira Shetani tutwe turamaze kwitahura turabana b'Imana, amaterambere yose na yacu. Imana ni habwa icyubahiro. Sinzi ko ari kintu kurumva. Nyimba ubone ivyo kora bitagenda bije imbere, uri umunyeshe ntiwimuka. Menya yuko Shetani ari kagomba kwerekana yuko gukoresha kugira ngo yereka agabanye amanure ubushobozi abantu batizera bashobore kwitwengera, avuga ati ntubona n'abajya bakizwa, ntubona n'abajya bakizwa, ntubona n'abajya bakizwa. Ntibigomba kubuko, twebwe abakizwa ntitugomba kuba imbere, ntitugomba kurongora, nico tugomba kuba imboneza nk'abandi. Umukozi w'Imana akwiye kuba inyama nka mugayo, umuririmbyi w'Imana agomba kuba inyama nka mugayo, nimba uri umupasiteri ugomba kuba inyama nka mugayo, nimba uri umujenama ugomba kuba inyama nka mugayo, uri umutama w'ishengero, uri mu bashinga nta bishengero ugomba kuba inyama mugayo. Imoto ni ugomba kuzigendesha nziza, imodoka nziza ni ugomba kuzigendesha. Dutangure guhindura ingene tubona ibintu, turakuvuga twete nk'abana b'Imana ahantu twihenze, tumenye yuko ibintu byose ugomba kwa mugingo yacu, kandi tukabirongora nkuko Imana yasubiriye kuza gutora urupfunguzo nkuko twayivuze igwa kajetani, kuko twarimba avuga ngo yagiye kuzimu amambura imfunguzo agira gute yarazizanye. Rero izo mvugo yazizanye tuzikoreshe kugurura aho dushaka hose, kugira dufishe dushaka. Imana iguhezagire, Imana ibane nawe, tuzosubira kandi. Ndagusaba wewe umvise ubutumwa ushobore kubusangiza abandi, ntubwigumize kuko hari umuntu ushobora gufasha, kandi ushobore kuja ngaho munsi kuri ekran yawe ushobore gufinya subscribe kugira ngo ushobore kuzuraronka ubu butumwa ko dusizeko. Hari hahandi hantu hari akantu nk'inkengeri ngaho hejuru ugafyondeko nako, umaze ugafyonda bizogufasha ko igihe cyose dusizeho ubutumwa bushasha ngaha anye kuri YouTube cyangwa kuri Facebook ushobora kuca ububona mu bambere. Ubusangiza ubutumwa abandi, utangure guhindura isengesho, mwe mu Imana zo kurongora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamakiriye bose yabahaye ububasha bwo gushika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Nimba waramaze kumwakira, waramaze kuronka ububasha, waramaze gushika umwana w'Imana, rero ugomba kuba mutawara juu ya kila kitu. Ugomba kuba ari ufise ico wihereza mu rugo rwawe rishusangiza abandi. Bibiri iratubwiye muri Zaburi 37 kuva ku 5 ngo kuva nkiri umwana, kuva nkiri muto none ubu ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi yahebwe canke abana biwe bari gusegerereza. Hakuna mwenye haki ambaye Mungu aliwahi kuamwacha ama watoto wake wakakuwa kuomba mukate barabarani. Mungu ni mwaminifu, ahadi zake si kama binadamu. Asezeranye arakora. Ngomba kugusezerana ndagusomera umurongo uri muri Yesaya 55. Ndagusomera muri Yesaya 55. Ndagusomera muri Yesaya 55 kugira ngo ngusezere umenye kandi ici Imana yasezeranye kwitegereza kugishitsa. Mwere umurongo wa 26 haravuga ngo nimurondere uhoraho bishoboka kwabonwa, ni mu mwambazi akiri hafi. Umunyavyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira, kuko ivyiyumviro vyanje atari ivyiyumviro vyanyu. Haleluya. Ivyiyumviro vy'Imana si nk'ivyiyumviro by'abantu, kandi inzira zayo atari inzira zanyu si nk'inzira zanje, niko ragize. Mbere nuko ijuru gitanguye isi, ni kwinzira zanje zitanguye inzira zanyu. Unumana ni nuhora ariko aravuga n'ivyiyumviro vyanje vitanguye ivyiyumviro vyanyu. Nkuko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubivyi imbuto, nurya ikamuha ivyo kurya. Uko niko ijambo riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba, rizosozera ico naritumye. Imana niguhezagire.
nkuko imvura igwa ivuye mu ijuru ikagwa ku isi ntisubirayo, ariko ikatosisi ikeza ivyo dutera igahana urya ivyo kurya, ni kwihora havuga ko ijambo ryayo rivuye mu ijuru rikaza ntirizosubira mu ijuru ridasozereye ico yaritumye. Ijambo nakuzaniye rivuye ku Mana ntirizogaruka, ntizogenda ubusa ridashikije ico Imana yaritumye gukora ku bugingo bwawe, gukora ku muryango wawe, gukora ku midandazo vyawe, gukora mu mashure yawe, gukora mu dukora byose, mu bushoferi bwawe, mu kuganza. Ijambo ry'Imana rizokubera imbere nk'itara kandi uzobona ikiganza c'Imana. Imana iguhezagire. Shalom, shalom. Be blessed. May God bless you. Ubarikiwe sana na Mungu wawe nanyewe. Amen.